ndumiwe yava mu Gihanga. Gihanga. Izo zindi ntara bakubwiye nazo ko zidashoboka izindi n'izi. Je bambwiye acambwiye ngo shapole sana. Hariyo abahungu bava ibubanza. Abahungu bava mu Cibitoke ca Rugombo. Abahungu bava hiyo nyene aho ku Musenyi. Ahantu henshi nyene hamera imiceri. Navuga ahantu hose urumva hageze nyene nk'ubu yamaze kunuze kuri mu muceri. Hakagira kwa Genya. Ubwo nyene abayiyongeye undi mugo ndavuga nivyo bintu kweri je navyo nzi. Muceri ni ucurongora rero nubwo asanzwe atavyugambe yaravuze. Hero bakunzi ba Nyishu Media mwaramutse ngo rivanya na muherereye abari hirya bari mu burengero mu seruko mwese ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe kuri mikro za Nyishu Media muri kumwe na Mr Swing cyane Marisi Nyongo bisanze inyuma ya kamera ko na Bobo Vanchi no mu kamera mana akunda gushira inzigo mu bigana ariko no muri no minsi ntayagishiramo cyane kubera ko novuga ko ameze neza aja kuri tere yariye aja kuri tere yamaze gukora icaje cyose no musinije hano hantu murabona ko nicaranye n'umukobwa ameze neza nkaje kagasore kari akompanye n'umwigeme twicaranye ndabona vy'ukuri ko ari fresh ko ameze neza ko aguwe neza turi ahantu nazi neza nahashitse mbona ntangwe kujugumira ariko nibaze ko hariho vyinshi tugira tumenya nagiye numva ka telefone ati swingi nkawe rero ngo ndaguha makuru neza ameze neza ayo makuru ndagatina makuru yako menye ko ari makuru meza kandi tubahereze makuru ameze neza reka tuba turamusi no mwigeme hanyuma dushobora kubananya n'ibintu namahoro mabuja canke mwigeme canke namahoro assalamu alaykum canke Imana yagucubaye shalom mu Kristo cyane unezerewe cyane gose ndanezerewe nyene kuko urumva kuba twabonye kino gitondo n'igitondo ciza cy'umugisha Imana yaduhaye kugira twinezererwemo ndabona ko umunezero ari mwinshi nyene n'umutekano mwinshi nibaze ko Bobo nabona umuntu tumumva imbere kweri sanyoye n'agafana kamwe kwanza kamwe ntiyo kwigayisha duha agafana namugira wamahirwe yo guhura no naco ndabivuze aha mana nge numva telefone umpamagara ndavuga ati reka nitabe dushaka duha amakuru y'ingene y'ivyari byo nshatumye duha amakuru jewe cyatumye ndabahamagara hari ikintu nyene nashaka yuko nobashikiriza kugira ngo icyo nza kubashikiriza gishike kure n'umuntu araho nyene kugira ngo bimushikire nyene avyumve ngo bibwirwa benshi bikumva benevyo ego bibwirwa benshi bikumva benevyo ndizera ko biza kumushikira hari hose hama mu cyamake jewe uwo muhungu twakundanye igihe kitari gito igihe kirekire nta kuntu ntakoze ibishoboka byose ndamwereka urukundo binashobotse n'amafaranga ndakoresha ariko yarampemukiye gusa nta kibazo na kimwe kabisa kuko ibuye iyo riserutse ntiriba rikica isuka nuko abarundi babivuga birumvikana ko ufise umubabaro mwinshi kuri uwo musore ivyo bintu muri no minsi birahari cyane kuba nkumbure abantu bamwe bashobora kuhereza amafaranga aca bikorana bagaca bavuga ati reka tugende urumva nko musore yarononye yarakoze amakosa cyane uwo musore wobuze ahantu asanzwe wabo ndahazi mwari mumara igihe ingana gute mukundanye umwanya muremure nk'umwaka umwaka wose wewe kuri we ni iyo yaramaze kugukosomako amafaranga ngahe canke wewe wari umaze kumukosomako ugereranya nk'amahera nkanga no comment ni menshi si make ane nk'umuhungu no kuri yahevye wewe wumva umukunda vraiment kuko wari yarabise mu bwenge umukobwa nkawe yo Imana irihangana abasha nukuri okay hama kuhazi muri no misi umwandikiye akwishura gute canke umwandike message bigenda gute ndamwandikiye ntanyishura sinzi uko bimeze urumva ndamubona kuri linye ariko ndamwandikiye nza mbona umenga yashitse ariko ntiyayuguruye muri uwo mwanya urumva birantsitaza ariko nkihangana nyene ariko nuko azi ivyo bintu yakoze arabizi mu majambo make umuhungu nta makuru ufise ko nkumbure bamaze gukundana n'undi mukobwa basi canke aracari ko nyene ndiko ndagerageza kurondera amakuru kugira ngo ndabimenye kandi ndazi yuko nzoteba nkabimenya nkamenya uwo mukobwa bakundana nawe
mugana ubwo no mumenya gikuru nuko jewe no fatana kwanza n'uwo musheri wanje uko amahera yandiye ni menshi cyane ni menshi nayinzi yuko tugiye dukora umugambi ambwira ko tugiye dukora umugambi akambwira ibintu byinshi urumva ngo shaka ko tuzokora ngo twubake tugira ibi nibi sinarinzi yuko ari umu escrow. Abantu benshi mu rukundo kenshi birakunda gushika sijeje nyene bishikiye usanga hariho n'abandi nyene bishikira ivyo ndumva ko bikomeye cyane ko warahenze mu rukundo akenshi na kenshi ari abahungu dugaragara mu makosa atamakosa dufise wewe ni kugira yumve ko aguhevye cyangwa atakwiyumvisemo kandi nta ruhara uba warabishizemo nta ruhara na rumwe nari nashizemo gusa birashika nyene usanga yaravumbuye aka baby ntavyo nzi ashobora kuyavumbuye kandi cavuga atereka we manze ndagushire pembeni birashika nuze abahungu mwebwe ko muguruka none tuvuganye ukuri wewe ahugwiti cawe wari umukunzi ari wenyene jewe nukuri iyo nkunze umuhungu nkunda umuhungu umwe kandi sindamuvanga pare sana vraiment nuko nyene mbona wiremewe mu gutwe ngo ubone bwo byo byumva ko vyari bibabaje cyane nkawe uno munsi urategekanya ko hamwe vyoshika kasubira ku murongo ukumva ko asubiye ku murongo asubiriye abavuze ati dusubire dukundane urisiri ko mwemera mu gasubira je no vyemera kuko aho twari tugeze ahantu kure cyane no vyemera cyane kuko namukunda nawe nyene yankunda birashika nyene satani nyene akakuzana ko nyene akanyuma kanaka ariko namukunda cyane ngo ntazibana ziyakubitana amahembe wenyemera tukazojana tugashika nawe kuri uwo muhungu tugashobora kumubaza twumviriza icyo ushobora kubivugaho binakunze jeno sinzi ko twomuronka kuko aragoye uraza kumpa nimero yiwe basi je tumuronde twivuganira binakunze ndashobora kuguha nimero sinzi ukuntu mwamufata kubera uko biragoye kabisa Bakunze nk'Inyishu Media navuze ati nagiye numva telefone mpamagara ndavuga ati reka ngende nanje uko navuze ko atakintu nzigira nisangiza ndavuga ati reka mbwira Boboti ngo tugere tujanye kamera nkumbure n'abandi bari hirya bavyumve babibone n'abandi bari hirya no hino bamenye ayo makuru ubundi bwo yari yampamagaye inbox kuba yabimbere no kuri kamera mbere yari yanyankiye ko tuvugana kuri kamera mugo nawe n'umuntu ativurwa murabona ko aguma yitwenga twengera atakibazo na kimwe mega ntangorane ariko urumva hari ubuzima umuntu abamwo wa avuga ati jewe vraiment kutwenga nivyanje gukora nivyanje reka rero nta kundi fa kwatsa kamera ubundi bwo ntivyari biruko mugo ko ninze ntangura ndavyakirije imbere ya kamera shaka bize birinde birangira ngize gute ndabibereka uko nyene bimeze ndababwira ukuri uko kumeze ndabereka iyo vyagiye bigenda hama abahungu namwe amafaranga y'abakobwa mutora mugaca mumeca mugira gute si vyiza muruko muratumara muriko mutubuza amateka mbe nari nibagere kamanze ndakubaza izina ryawe ninde witwa gute ku mazina yanje nitwa Françoise cyane musanze mukora ibiki ivyo kudandaza byo ndabizi ko musamuda nta bindi mufatanije pembeni no kudandaza muba mukora ivyo dukora hirya yo kudandaza ndazi ko hoba hariho nk'ibindi kanaka ivyo kudandaza byo ndabizi ivyo dusanzwe dukora mu mirimo itandukanye nk'ubu turi muhira birashika nyene nkavandereza utuntu nyene duke nyene tuzana amahera si duke tuyasiduke ibintu ushobora kuba uriko uravandereza n'imodoka netu barendukiye utuntu twose tugiye mu modoka ntitubara utuntu dukeya hajya gusa nyene ni hatari muri makuri uri mu business umuntu akora ibintu bya business basha je ndakora business yitwa business online namwe muyumva bariko baradukurikirana business online sinzi ko musanze mumva ibintu bya bitcoin ego hama yitwa beri mumva ni ugeze ku bajene yitwa beri urumva dukorera idolari kabisa hama bariko baradukurikirana namwe nyene karibu ni business y'abantu bose karibu namwe ego umbe uratora idolari gacuti basi nanje uzo urayintakora rimwe nanje iyo dolari basi ndabe nanje ko byogenda ko no ntora kabiri na bukebu asha karibu nawe karibu ni dolari kabisa urumva abe make uyabone kuko mwino misi urumva hari abagiye Serbi rero hari ubundi buzima nyene Imana yashatse nyene dushondera akantu abantu batashoboye kugenda muri Serbi hari akantu Imana yafyonze nyene muri Beri
uricara ugatuza ugakora nyene. Urumva abantu benshi bafite amatelefone ariko ntibamenye ukuntu bayakoresha. Bamwe baja muri TikTok, Instagram, Twitter, ukaja muri YouTube ariko ugasanga nta na kimwe uriko urakurayo, nta kamaro na kamwe. Ariko nashaka umuntu wese ko aradukurikirana yavyiyumvamo kandi yumva nyene nkeneye gukora. Hariho business ya online urashobora kuyicara wenyene nyene utuje, idolari kagushikira mu mwanya kandi vyoroshe, ukarotira uko wiyumvira. Ego niyo business igezweho. Nirihe jambo ushobora gushikiriza abakunzi ba Nyishu Media canke wovuga ati iri jambo reka narirangiritse? Ya mvuge ku kintu cereke ibintu nyene byashikiye. Je burya birashika nyene twebwe abakobwa tukaja mu rukundo. Tuzoye turaja mu rukundo tukabanza kwanza kubaza, eske umuhungu arashobora kuza kugutreta akubwira nagukunze bimeze ukuntu nuko akakwidondora ko nyene hari igihe akubesha, hari n'igihe akubwiza ukuri. Rero je sinari nzi yuko hari intara zimwe na zimwe nagiye kubaza mu nyuma nsanga kumbe hari intara zimwe usanga ariko babaye nyene nuko baremwe, sinovuga ngo niko babaye. Ntara nazo nizihe ziduhe kayo makuru zabaye iki? Zo ntara zabaye uko babaye ni gute? Tubwire twumve. Nukuri nagiye kuraba ndavuga nukuri amahera yanje yayariye kandi nta na kimwe twashitseko. Ariko ngerageza kubaza bagenzi baje barambaza none bimeze gute? Ndavuga je umuhungu mwakundanye bimeze gute? Ndavuga bimeze uku ndababwira nyene nkabijya nyene ruganiriza umugenzi. Kuya ngiye kubaganiriza cyambwira none nava mu ntara yahe ndababwira, bacambwira ngo yo sha bore sana hari intari zinizi abahungu baho. Tubwire wowe yakuriye ayo mahera yava mu ntari yahe yitwa gute? Yo je iyo ntara tubwira nta kibazo, tubwira iyo ntara kugira ngo dushobora kumenya. Rega kubwizanya ukuri nivyo vyiza n'ijambo ry'Imana riravyemera. Yava mu Gihanga. Gihanga. Izo zine ntara bakubwira nazo ko zidashoboka, izindi n'izi je bambwira cyambwira ngo sha pole sana. Hariyo abahungu bava Bubanza, abahungu bava mu Cibitoke cya Rugombo, abahungu bava hiyo nyene aho ku Musenyi, ahantu henshi nyene hamera imiceri. Ndavuga ahantu hose urumva hageze nyene nk'ubu yamaze kunuze kuri mu muceri hakagira kwa Genya, ubwo nyene aba yiyongeye undi mugo. Ndavuga nivyo bintu kweri je navyo nzi. Muceri ni ucurongora rero nubwo asanzwe atabyugambe yaravuze. Ndavuga none bigenda gute ngo nuko baremwe nuko bimeze. Urumva aho kubera cabona urumva yamaze kuri imiceri myinshi hageze kwa Genya, urumva akaca yimbura nk'imiceri myinshi, imifuko myinshi, amahera bayuzuye. Avuga ngaha ndidegemvya umukobwa nkeneye ndamuronka. Ndavuga jewe nukuri sinari ndabizi, je nari namukunze peu importe nubwo biruko cyangwa intara, je nari namukunze sinarabi ngo nundi munsi wo ukazokubahungu bava muri izo ntara izo ni ngorane. Nkaje kubera no munyangozi ni sawawe je nta ngorane. Uri munyangozi we ni sawa. Ngozi kunyuma ya kamera hari ibintu cyatuvugana mu Ngozi Gitega hiyo nubwo Kayanza nteremwe mugabo nubwo bishika si cyane. Urumva bambwiye uko nca ndavuga je navyo narinzi kandi je mugukunda sindabintara. Namaze kugukunda namba vyashitse uko je nari namukunze n'ukuri sinarinzi ivyo byo kumbwira ngo yuko ngo mbonye umuhungu uko nuko izo kode je nazo nari mfise. Uko umuntu wese ndamubona mu shusho y'Imana hama ivyo vy'intara navyo nta birebire je nari ndabizi ko kandi namukunda. Ariko nubwo vyashitse gusa abarundi barayamaze bavuze ati ngo umujyambwa abumwe agatukisha umuryango. Rero namba vyashitse ugasanga umuntu umwe yabigize ugaca usanga agiye gutukisha intara zose, si bose. Rero umuntu ndiko ndavugana n'abakobwa bariko baradukurikirana nk'impanuro, iyo ukunze uzokunde nyene umuragiza ibiganza byandiho, kuko uravye ivy'intara cyangwa ukumva ibindi umnaka yakubwiye uku nawe akakubwira uku, ntuzubihagarare ko cyane oya. Wowe uzohagarare kuri urwo rukundo muriko urabe ko agukunda nuko nawe umukunda, se tumwiyumvamo nta kindi.
wavuze mu cibitoke ca Rugombo no hari camamare kihavuka bita Famba Locomedy ujya mu Fonze ubehere ujya mu Twitsi imbwa y'agasuguru ujya nyene yirya amazina yiwe nk'ubu aje kugutereta ko wumva uburisi mbe uburisi ngo canke wararose uyu ndi single nk'ubu bishitse agacaza kugutereta sivyo akaza kugutongoza ntiwo mwemere namaze kumva ko ava muri rya ntara kabisa mu cibitoke ca Rugombo oya reka nayo mfise kandi yo konona bakuze nyinshi media reka tubashimire cyane kuri mikoza nyinshi media muri kumwe na Mr Swing inyuma ya kamera ni Bobo Vanchi nyene uyu mwigeme baze ko tugira tukora ibishoboka byose ibindi byose ugane tubimenya tuvugane vyinshi mu vyerekeye ubu buzima bwacu turi no munsi abasore namwe mwitware neza muze muragena neza mumvise je ko inbox ari nyuma ya kamera Bobo zimya kamera ngende mu bindi ndumiwe